ni dosiye iza gutuma benshi mu bategetsi bajugumira. Nta mabanga turonse avuga kwihangana ridasanzwe ubu ryatanguye kwerura hagati y'abategetsi batandukanye ndetse n'ibihangange mu vy'ubutunzi abo twita abagwizatunga. Ni dosiye muza kumvamwo uwitwa Varisito Ndayishimiye, ni umukuru w'igihugu nyene icubahiro arongoye igihugu kuva mu mwaka wa 2020 gushika muri uyu mwaka. Muraza kumvamo kandi urongoye inama nshingamateka ariwe Gerard Daniel Ndabirabe, ndetse muze kumvamwo kuranirwa abagwizatunga. Muraza kumvamwo uwo bita François Uwiragiye batazira Mayondori ndetse na Reverie Hategekimana batazira Amusteri. Vyose muraza kuvyumva. Sivyo gusa kandi kuko ari dosiye ivugwamwo umwe mu bana umuhungu mukuru wa Gerard Daniel Ndabirabe, uyu akaba yitwa Jordani Ndabirabe. Siwe wenyine aza kuzamwo kuko muraza kumvamwo aba colonel mu gipolisi c'u Burundi, muze kumvamwo abafisa amashirahamwe acukura ubutare nga mu gihugu c'u Burundi, muze kumva amashirahamwe yo barashizweho n'umukuru w'igihugu akora ivyo twokwita mu kinyegero. Murano makuru kandi sivyo gusa muraza kumva ingene General Silas Ntigurirwa asanzwe ari chef cabinet militaire mu biro vy'umukuru w'igihugu yoba atumvikana n'ababigwizatunga, ndetse bikazagira n'ingaruka zikomeye cyane ku mashirahamwe amwamwe yigukira umukuru w'igihugu. So wenyene kuko haraza kuzamwo Dr Arendi Kumana, ubu akaba ari umushikiranganje w'ikigega ca leta. Siwe gusa kandi kuko haza kuzamwo na Saidi Kibeya, akaba ari umushikiranganje uno munsi mu vyajejwe harimwo ubutare. Si vyinshi ni vyinshi muza kumvamwo. Muraza kumva zimwe muri societe itangaje yashizwe habona yatangujwe n'umukuru w'igihugu yitwa Serena. Iyo nayo ikaba ifise icicaro mu ngoro nkuru y'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu aho twita Permanence Nationale. Benshi bakavuga ko rero ihangana ku rubuga biriko biraboneka ko intambara ibihangange mu butegetsi yashushe, ikabandanya kugaragara cyane nubwo hari igipfungu cinshi cyane mu itunga ry'igihugu, bituma tubandanya gusaba ko ari bimwe mu bisata vyozamwo umuco bikareka kwigarurirwa n'akagwi gato, mu gihe abarundi biteze ko ivyo bisata ari byo byashikanye igihugu kwiterambere. Ndiniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu bihangange bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi. Hari dosiye duhejeje kumenya ivyayo, ni dosiye iteye ubwoba cyane ivugwa kandi kwihangana riri mu bihangange vya CNDD-FDD ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru twatohoje yemeza ko hari ipfungwa ry'umwe mu bavuga ko bari ku ruhande rwa Gerard Ndabirabe biciye kuri Mayondori ndetse na Amusteri. Ivyo bihangange vyarashavuye cyane gushika naho bakoze ivyo bashoboye vyose kugira ngo bapfungishe abari ku ruhande rwa President Varisito Ndayishimiye. Ari naho havuye ipfungwa ry'umwe mu bayobozi bafise societe icukura ubutare nga mu gihugu c'u Burundi. Muti yo societe ni yihe? Muti uyegereye Gerard Ndabirabe we n'uwuhi? Navyo turaza kubigarukako. Igihari nuko ihangana ridasanzwe riri mu bihangange cyane muri iki gisata cy'ubutare. President Ndayishimiye avuga ko yifatiye mu minwe rikomeye cyane ndetse riko riratuma benshi babigenderamwo. Hari inkuru twigeze kubageza ko yumwe mu bashinga amateka yitwa Vincent Ndagijimana. Uyu Vincent Ndagijimana numwe mu bari bafise uruhara rukomeye cyane mu icugurwa ry'ubutare cyane bavuga ko bwacukugwa mu ntara ya Kirundo. Uyu bikavuga ko yaregereye President Varisito Ndayishimiye. Gusa uyu mushinga amateka ivyaje kumushikira ni ibintu bitoroshe cyane kuko n'imodokari yiyunguruzamwo agiye mu kazi kiyo ka misi yose yaje kuyakwa ubwo yari yatondeye ku kazi aho mu Kigobe ku nzu y'amakoraniro mu Kigobe mu nama nshinga amateka. Byose turaza kubigaruka ko ingene vyategetswe na Gerard Ndabirabe arongoye inama nshinga amateka, ingene iyi dosiye irimwe ibihangange bitandukanye harimwo nka Colonel de Police Pascal Nshimirimana, Colonel de Police Majambere Guy Pascal ndetse na Colonel de Police Xavier asanzwe ari chef de poste Mparamirundi kuri ubu Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda. Sabo bonyene kuko turaza kugaruka ku bihangange bibiri birimwo Amusteri ndetse na Mayondori. Aba nabo bakaba bakingirwa na Gerard Ndabirabe arongoye inama nshinga amateka nkuko twamaze kubivuga muri dosiye muri dosiye twagarutse ko cyane ivugwa ku vy'umushinga amateka Vincent Ndagijimana. Kuba atazi ivyo nkuru bonyarukira kuri urubuga bakaza kuraba ibiriko bivuga kuri iyo dosiye.
Ndabaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye kaze. Muti rero ivyidosiye vyovyo vyifashe gute? Turaza gutangurira ivy'iyi nkuru ku gipfunzo umuyobozi w'ishirahamwe Serena. Ubwo bamwe bati ese ubwo ntiyo bari karazira intambara y'ibihangange iri kubera mu gisata c'ubutare. Nkuko natanguye mbivuga, mu mwaka wa 2022 benshi bareka President Evariste Ndayishimiye avuga ko yifatiye mu minwe igisata c'ubutare. Reka rero tubigaruke ko hari inkuru yigeze gushikirizwa y'ipfungwa ry'umuyobozi w'ishirahamwe Serena yitwa Obed Manirakiza. Uyu nujejwe ibikorwa mu iryo shirahamwe yitwa Mahoro Prudent. Uno munsi tugiye kugaruka rero ku matohoza y'ivya Serena n'ipfungwa ry'uwirongoye. Tunamenyeshe ko kandi twamenye yuko ujeje ibikorwa we yarekuwe, hakaba hasigaye hapfunzwe umuyobozi wenyene. Niduse nababwiye iraza kuba irimo ibihangange byinshi bitandukanye, harimo nk'abagwizatunga, harimo nka François Uwiragiye batazira Mayondori ndetse na Reverien Gikimana batazira Amusteri bo mwishira hamwe Kamebu. Inyuma yaho birukane Vincent Dagijimana nawe yahoze ari igihangange yishimikije iryo shira hamwe nyene. Reka tubitangure kugira dutahure ivya Serena, société d'exploitation des ressources naturelles. Tubanze twibutse ko tumaze igihe dushira hanze amatoza y'ibijanye n'ubutari Kabarore mu ntara kera ya Kayanza, isigaye twarirwa mu ntara nshasha ya Bujumbura mu ndinganizo nshasha. Iyo ntambara y'Ikabarore twarerekanye ko isigaye ihagaze hanini ku bihangange bibiri: François Uwiragiye batazira Mayondori ndetse na Reverien Hategekimana batazira Amusteri mwishiramwe Komebu. Inyuma yaho birukane Vincent Dagijimana nawe yahoze ari igihangange. Aha kandi twarerekanye ko ivyo bihangange bishigikiwe cyane n'umukuru w'inama nshinga amateka Giras Daniel Ndabirabe, ubona ko n'umuhungu wiwe Jordan Ndabirabe ari wo muyobozi mukuru cyangwa CDG wa Komebu. Tumaze iminsi kandi turonsa amakuru ajanye n'ipfungwa ry'abantu bagirizwa kugira urudandazwa rw'ubutare bwa Korta. Aha twogaruka ku ipfungwa rya Deo Ndurenga nabo bahora bakorana ahikabarore, aribo Ndikumana Eric, Bampanze Jeremy ndetse na Bampanze Jeremy. Bose uko ari batatu bahagaritswe ku igenekerezo rya 9 Ruhuhuma uyu mwaka wa 2026 batwaga gupfungirwa mu iperereza. Muri iryo pfungwa rero bagirijwe kuba barateguye ubwicanyi, bikaba vyumvikanye mu butumwa bwo mu majwi yahanahanywe ku rubuga rwa WhatsApp, aho Ndurenga Deo yumvikanye abwira Amusteri ko botegura kwica canke kwangaza abahoze bayoboka umushinga amateka Vincent Ndagijimana. Twibutse ko Ndurenga Deo cyo kimwe nabo bandi bafatanywe baturuka ku mutumba Kivuvu muri komine ya Kabarore ya kera, ahari societe Kamebu icukura ubutare cyane bwo mu bwoko bwa Korta. Uwo mutumba wa Kivuvu mu buraruko no mu burengero bwawo uhanura ubiwe n'igihugu cy'u Rwanda. Mu vyo bagirizwa kandi harimo gushora ubutare bwo mu bwoko bwa Korta mu gihugu cy'u Rwanda ariko biciye mu kinywabi muri magendo. Inyuma ya Deo Ndurenga na bagenzi we harahagaritswe intwazangabo zitatu zakorewe mu ntara ya kera ya Kayanza. Izo ntwazangabo bikavuga ko nazo nyene zifise uruhara mu ishogwa ry'ubwo butare kuko aribo babukingira bakanakingira ababushoye. Izo ntwazangabo zahagaritswe akaba ari urongoye igipolisi cyo mu ntara ya Kayanza, Colonel de Police Pascal Nshimirimana, komiseri kominari yitwa Colonel de Police Majambere Guy Pascal ndetse na Colonel de Police Xavier asanzwe ari chef de poste Mparamirundi ku rubibe Urundi buhana n'u Rwanda. Abo nabo bahagaritswe ku igenekerezo ya 20 Ruhuhuma uyu mwaka wa 2026 batwagwa gupfungirwa ku cicaro gikuru c'iperereza Bujumbura hafi na Cathedrale Regina Mundi. Ariko nanone ku igenekerezo ya 12 Ntwarante uyu mwaka izo ntwazangabo zaciye zungururizwa mu iborero rikuru rya Mpimba aho zipfungiye gushika uno munsi. Amatohoza twakoze avuga ko abo bose begereye vya bihangange bibiri Amusteri na Mayondori, abo nabo bakaba bakingirwa na Giras Ndabirabe arongoye inama nshinga amateka nkuko twamaze kubivuga. Ubu rero noneho tugiye kurabira hamwe ivya Serena n'umushinga amateka Vincent Ndagijimana be n'ipfungwa rya Obed Manirakiza, ari naho muza kumvamwo vyinshi mutari muzi. Aha harazamwo abajenerali batandukanye muri iki gice. Aha tubanze tumenyeshe ko ishiramwe Serena icukura ubutare bwa Korta mu ntara kera ya Bubanza, neza na neza ahitwa ku Kibuyi muri komine ya kera ya Rugazi. Ikintu gihambaye twoshikiriza hano nuko Serena ryashinzwe n'umukuru w'igihugu.
intumbero yayo yavuga ko ari yo kurwanya ubutare bushoborwa kuri magendo, ariko igitangaje nuko ivyo Serena vyaciye bijamwe igipfungu kidasanzwe, ubona ko nayo yacitangura gucukura ubutare mu buryo twokwemeza ko ari ubwo mwibanga, icayongera kandi twarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu, kuko abitwa ko bagize uru rwego nyobozi bose bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Aba twavugamwo nka Generali Silas Ntigurirwa asanzwe ari chef cabinet militaire mu biro vy'umukuru w'igihugu, akazamwo Dr Alain Ndikumana yabaye umushikiranganje w'ikigega ca leta, yahoze ajejwe igisata BCD mu biro vy'umukuru w'igihugu, be na Saidi Kibeya uno munsi ari umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ubutare n'agataka. Ikindi ngaki natangaje cyane kandi nukuntu iyo societe Serena ifite icicaro canke se siège mu ngoro nkuru y'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu, permanence nationale. Ibi bintu uretse ko bitumvikana nakataraboneka, bikabandanya kugaragaza ubusumwa n'igipfungu kiri mu gisata cy'ubutare twovuga cigaruriro n'abategetsi bo mu mugambwe CNDD-FDD. Ikindi twamenyesha kandi nuko mu matohoza yakozwe, umushinga amateka Vincent Ndagijimana yatowe mu ntara ya Butanyerera aheruka kwirukanwa muri rya shirahamwe Kamebu rya Mayondori na Amusteri, ubu akaba aheruka kwinjizwa muri ryo shirahamwe risha Serena. Ibi navyo vyarababaje cyane Mayondori na Amusteri kubona Vincent agarukanwa mu vy'ubutare biciye muri Serena mu gihe bari baragerageje kumwigiza inyuma. Aha rero batinya ko azohava agira inguvu akagaruka kubishuza ivyo bamuheraniye igihe bamwirukana muri Kamebu. Ikindi twomenyesha nuko ivyo bihangange vyagomye bigerageza cyane ko vyo kwinjira muri Serena bigashiramwo imitahe, ariko General Silas Ntigurirwa yarabankiye ko binjira muri Serena. Ivyashavuje cyane ivyo bihangange nk'uko amakuru dufisa vyemeza. Ico kigo rero ubu nico gihanganye n'ibihangange vya kera Amusteri na Mayondori hamwe n'ababashigikiye. Aha bice bisigura ko rero ari umukuru w'igihugu ahanganye n'ubwo rundi ruhande. Mutinone Obede Manirakiza yoba ariko arazira ivy'iyi ntambara, navyo reka tubigaruke ko. Amakuru twatohoje yemeza ko inyuma y'ipfungwa rya Ndurenga Deo na bagenzi we vyitwa ko bari ku ruhande rwa Geras Ndabirabe biciye kuri Mayondori na Amusteri, ivyo bihangange vyarashavuye cyane, ari nabo vyaciye bikora uko bashoboye bategura gupfungisha abo ku ruhande rwa Varisito Ndayishimiye. Ari naho havuye ipfungwa rya Obede Manirakiza, umuyobozi mukuru wa Serena nabo bakorana nka Mauro Prudente, bagizwe ko hari ubutare bwashowe ariko amafaranga ntiyashika mu kigega Serena. Ku rubuga bikaboneka ko intambara y'ibihanganye mu butegetsi yashushe, ikabandanya kugaragara cyane nuko hari igifungu cinshi cyane muri iyo tunga ry'igihugu, ibituma tubandanya gusaba ko igisata cy'ubutare kibamwe umuco kikareka kwigarurirwa n'akagwi gato, mu gihe abarundi biteze ko ico gisata ari cyo coshikanye igihugu kwiterambere nk'uko benshi bagiye barabivuga mu bihe bitandukanye. Iyi ni inkuru tugitohoza ko tuzogenda tubageza ko ivyayuko umunsi ku munsi amakuru azogenda adushikira. Muyandi makuru ariko aravugwa mu karere k'ibiyaga binini, impinduka mu vy'ubutunzi n'icuka ca politike ku mategeko y'abashinga amateka bakarere muri EAC. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko uri mu gikorwa kinini cyo guhindura uko ukora bivuye ku gihengeri c'amahera kidahera, ku birarane bingana n'imiliyoni 89 z'amadolari ya Amerika y'intererano ku mareta mwamwe agize uwo muryango uri kuragaragaza ko yigunganya kugira ngo ushobore kubandanya ukora neza. Mu bihugu birabwa n'ico kibazo harimo Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe na Sudani y'Epfo, aho guteba gutanga intererano yo muri uwo muryango vyagize ingaruka zikomeye ku mafaranga akoreshwa n'uwo muryango. Reka tugaruke ku mpinduka zemejwe mu nama yabereye i Arusha mu gihugu ca Tanzania. Mu nama igira 25 y'abakuru b'ibihugu yabereye i Arusha ku igenekerezo y'indwi ntwarante uyu mwaka wa 2026, abarongozi bo mu muryango baremeje integuro y'impinduka ifise intumbero yo gusubiza ku murongo ubutunzi bw'uwo muryango. Mu ngingo nyamukuru zafashwe harimwo uburyo bushasha bwo gutanga intererano 50% bingana ku bihugu vyose, ndetse n'ibice 50% bishingiye ku butunzi bw'igihugu, hamwe n'ihinduka rikomeye ku rwego rw'abashinga amateka b'akarere arigo East African Legislative Assembly EALA. Kuva mu mwaka wa 2027 no kuvuga mu mwaka uza, abashinga amateka ba EALA bazotangura guhembwa n'ibihugu vyabo aho guhembwa n'umuryango wa EAC. Iyo ngingo igamije kugabanya uburyo bukoreshwa muri uwo muryango kuko imishahara y'abashinga amateka ari menshi ku mafaranga ukoresha. Hari impinduka kandi itumvikanwa ko nubwo iyo ngingo yerekanwa nk'intambwe imbere mu itunganywa ry'uwo muryango, irateye ibibazo vyinshi. Gufata ingingo yuko abashinga amateka ba EALA bahembwa n'ibihugu vyabo bishobora kugabanya ubwigenge bwa EALA, butume haba igisura cy'ibihugu ku batowe mu karere kandi bidindiza intambuko zo kwinjira muri uwo muryango.
Abasesanguzi bamwe bamwe bakavuga ko iyo mpinduka naho ifisi ishimikiye ku vy'ubutunzi rishobora gutuma buhoro buhoro n'amashinga amateka y'akarere igabanuka mu kwigenga kwayo. Ivyashikiriye abanyepolitike mu Burundi. Mu Burundi iyo ngingo iramaze gutuma havugwa vyinshi. Umukuru w'umugambwe UPRONA Olivier Nkurunziza asanzwe ari n'umushinga amateka muri EAR aratewe amakenga n'ingaruka z'iyo mpinduka. Akavuga ko iyo ngingo ishobora gutuma abashinga amateka bo mu rwego rumwe bafatwa gutandukanye. Ivyo akabona ko vyo barakarenganyo. Gutya agasaba ko intererano yotangwa ku rugero rumwe. 50% vy'intererano bigabagabanywa ku bihugu vyose bingana, hanyuma 50% bigaharugwa hisunzwe ubutunzi bwa buri gihugu cose. Ico ciyumviro ngo coshimikira cane ku itandukaniro riri hagati y'u Burundi n'ibihugu nka Kenya, Tanzania ndetse n'igihugu c'u Buganda nkuko abisigura. Kujanye n'imishahara akamenyesha ko hariho uburyo bubiri buriko burigwa. Icambere nuko igihugu cose gihemba abashinga amateka bacu yisunzwe ubushobozi bwacu canke agakomeza gutanga umushahara umwe kuri bose kuko bakora akazi kamwe muri EAR. Kuronde rwiwe umukuru w'umugambwe Codebu Kefa Nibizi abona ko icari ikimenyetso cyuko ayasiri kiragabanuka inguvu cane mu bijanye no kwigenga mu vy'ubutunzi. Akavuga ko guha ibihugu bubasha bwo guhemba abashinga amateka bishobora kurushiriza gutuma umuryango ugoyagoya. Gutyo agasaba ibihugu biwugize gutanga imfashanyo zavyo ku gihe. Yibutsa kandi ko bimwe bimaze kugira amadeni menshi hagati y'ingorane z'ubutunzi na kazoza ku kwiyunga kw'akarere. Uretse kandi ikibazo c'imishahara, izo mpinduka zerekana ko abakuru b'ibihugu bashaka gutabara umuryango umaze kwerekana intege nke mu bikorwa vyawo. Ariko rero yibaza ikibazo gihambaye. Uti mbega birashoboka gukomeza ubumwe bw'akarere mu gihe ububasha bwinshi buriko burasubizwa ku bihugu? Iyo ngingo yuko abashinga amateka ba EAR bahembwa n'ibihugu vyabo nihinduka rikomeye mu mateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Hagati y'ingingo z'ubutunzi n'ingorane za politike, iyo mpinduka ishobora guhindura cyane uko ububasha hagati y'ibihugu n'inzego z'akarere bikora muri uwo muryango nk'uko benshi mu vya politike babishikiriza. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone. Niba utarafite ndakubwira ngo tuje cikanwa n'ivyo dushikiriza kuri nombonesha kure, sangiza kandi no makuru bagenzi aho bose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko iyo ba muri politike agati y'akazi na muntu imigendanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi vyinshi abiriko biravugwa bigezwe ko ijya nino. N'umuhoza TV rero Imana iba hezagire.